ndabaramukije barundi kazi namwe inshuti z'u Burundi. Amazina yanjye nahawe n'abavyeyi nitwa Itangishaka Patient. Nkaba ndumuririmbyi niho ahantu nkoresha kugira ngo ntange ubutumwa ku bantu, mvugane n'abantu, ariko mu bundi buzima ndi umwenegihugu asanzwe cyane. Uno munsi nari mfashe aka kanya ngo nsabe imbabazi umurundi wese. Hello everybody, my name is Radio. I'm back again on the mic. Ndagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira amakuru cyangwa se story ziriko zira trending muri entertainment. Uno munsi ndagufitiye amakuru ariko aravugwa ku muririmbyi azwi ku izina rya Bain amakuru ariko aravugwa ku muririmbyikazi w'umurundi azwi ku izina rya Mona Warda cyangwa se Mokens, bivana nuko ushaka kubivuga. No muririmbyi Bain uno mwanya tuvugana aya masanyene tuvugana Bain abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba aho bita kumusaga. Bain mbanze ndagusubize inyuma gatoya. Bain no muririmbyi yahoze muri Empire Avenue, Raba nini ya cyane. Raba ifise inguvu izwi ku izina rya Empire Avenue, isaze irongowe n'umuririmbyi azwi ku izina rya Satbi isatura amabafre na manager wiwe Kentula. Bain yarashoboye gukora ibikorwa byinshi ari mu iyo Raba, yarashoboye gukorana n'umuririmbyi azwi ku izina rya Satbi satura amabafre, yarakoranye n'umuririmbyi kazi azwi ku izina rya Bain nawe nyene asanzwe ari mu iyo Raba ya Empire Avenue. Imbere yaho kandi yarakoranye n'umuririmbyi azwi ku izina rya Masterland asanzwe arongoye Master Music. Bain n'umuririmbyi yakoze ibikorwa byinshi. N'umuririmbyi twokwirengagiza yuko uvuze mu baririmbyi b'abarundi Bain utomwibagira. Ukibaza ati bega Bain yoba yakoze iki? Bain afise indirimbo shasha yise ubutuba. Iyo ndirimbo niyo shasha ku muririmbyi Bain niyo novuga yuko ni indirimbo yashoboye kuba indirimbo ya nyuma ku muririmbyi azwi ku izina rya Bain kugira ubu hari abatazi icyatumye Bain afungwa. Bagakibaza ati mbega Bain ntiyigeze asaba ikigongwe umuririmbyikazi azwi ku izina rya Mona Warda? Bain ndagusubije inyuma gatoya. Bain mu ndirimbo yiwe yise ubutuba yashoboye kwifashisha ifoto y'uwo mwigeme y'uwo murundikazi azwi ku izina rya Mona Warda cyangwa se Mokens, aho yamwifashishije mu gukora cover y'iyo ndirimbo, aho yafashe umutwe wa Mona Warda ashobora gukora bimwe bita montage, ashira ku gihimba cy'uwundi muntu tutomenya uwo ari we, ariko icyo gihimba cy'uwo muntu nkaho cyari cyambaye ubusa gifise n'imbanyi, acashirako umutwe wa Mokens cyangwa se Mona Warda. Nubwo yuko ni ibintu bitaje guhimbara umuririmbyikazi azwi ku izina rya Mona Warda, aho habonetse amakomanteri menshi cyane ku mpande zose ku bafana ba Mona Warda cyangwa se abavyeyi ba Mona Warda, aho byagaragaye yuko kuri Mona Warda cyangwa se abafanzi biwe cyangwa se abavyeyi b'uwo mwigeme azwi ku izina rya Mona Warda, aho byabonetse yuko bitashoboye kubaryohera na gatoya, aribyo byatumye umuririmbyikazi Mona Warda ahaguruka akitura ubutungane kugira ngo Bain ashobore guhanirwa ikosa yakoze. Bain yakomeje gufata amavideo asaba ikigongwe uwo mwigeme azwi ku izina rya Mona Warda, aho yakomeje avuga ati ndasabye umurundikazi cyangwa se umurundi wese noba naratsitaje, ndasabye ambabarire. Avuga ati abavyeyi baraturera bakaduha indero, ariko ibintu isi igendera twigisha ikaduma dukora amakosa tutari dukwiye gukora. Ni Bain kandi yakomeje kuboneka asaba ikigongwe kenshi umwigeme azwi ku izina rya Mona Warda, ariko kubera ishavu Mona Warda yarafise ntibyabaye ngombwa ko amwumviriza, ariho yakomeje kumwitwarira mu butungane.
kugera aho uwo muririmbyi azi ku izina rya Bain Turo Pandis afatwa n'ababijejwe bakamujana mu butungane aho yashoboye guca mu busho butandukanye kabisa. Bain Turo Pandis aho yashoboye kwitaba imbere y'amategeko araburana, ariko birangira umuririmbyi azi ku izina rya Bain Turo Pandis yagirijwe icyaha yakoze, bikaba ngombwa ko Bain Turo Pandis ashobora guhanirwa icyaha yakoze. Reka ndakwibutse kandi gatoya ku ma media cyangwa se ku mafoto y'umwigeme azi ku izina rya Mokenzi, hagenda haraboneka amakomanteri menshi cyane bavuga ati mbega Mokenzi kubera iki wakoze ivyo ugafungisha Bain Turo, n'amakomanteri menshi ntashobora kuvugira ngaha kuri mikro ya Mijo Talent TV, ariko ndakwibutse yuko Bain Turo kugera uno mwanya cyangwa se aya masaha tuvugana, Bain Turo Pandis akaba ari mu gasho aho bita ku Musaga mwibohero rikuru rya Mpimba. Bain Turo Pandis adusigiye indirimbo yise ubutuba, ugende kuri YouTube channel yiwe uyumvirize, ariko novuga yuko Bain Turo Pandis naho bimeze guto ukaba ufise umutima w'urukundo cyangwa se ukaba uri umufanzi wa Bain Turo Pandis, aho uja kumuraba kuva uno mwanya tubonana ni ku Musaga aho bita mwibohere rikuru rya Mpimba. Reka ndagusabe gukora subscribe kuri channel yacu ya Mijo Talent TV, kuko ni mwebwe ba boss, ni mwebwe mudukorera mudahari ntitoshobora gukora na kimwe. Bain Turo Pandis reka ndakwifurize koroherwa big brother, ahuri Imana ikomeze kugufasha, ikomeze kukugirira neza. Big up sana Bain Turo, ukaba uri umukunzi wa Bain Turo aho ushobora kumuraba ni mwibohere rikuru rya Mpimba. Reka tumusabe Imana ikomeze kumworohereza, ikomeze kumuha kwihangana, kuko novuga yuko ahari niyorohewe. Ndeka ndakwibutse kandi gatoya, ndakwibutse ko Bain Turo Pandis umunsi akiribwa urubanza haramarira menshi ku bafana n'umuvyeyi wiwe, aho hashoboye kuboneka amarira menshi cyane ku muvyeyi wiwe aho yarize. Murazi ko bibabaje kubona umwana wawe atwagwa uko nyene agenda gufungwa mwibohero rikuru rya Mpimba. Reka ndakwibutse kandi gatoya yuko Bain Turo Pandis ari umuhungu yashoboye kuboneka mu rukundo n'umwigeme azi ku izina rya Nice Sky. Nawe ni umwigeme twamenye kuri Waka Live TV, ni umwigeme twamenye ku ma TV online trending kenshi ku ma TV online, n'urukundo rwaje kubonekamwo ibisanga byinshi kugera uno munsi Bain Turo na Nice Sky bakaba barahebanye. Nyuma yo guhebana niho umusore azi ku izina rya Bain Turo Pandis ashoboye guhura, novuga yuko n'ivyago bitoroshe ashoboye guhura, novuga yuko n'umwaka udasanzwe. Bain Turo Pandis akaba ashoboye gushigwa mwibohero rikuru rya Mpimba aho bitwa ku Musaga. Kugera uno mwanya uwo mwigeme azi ku izina rya Nice Sky yahoze akundana n'uwo muririmbyi Bain Turo Pandis, nta kintu na kimwe aravuga mu gutabwa mwibohero kwa Bain Turo Pandis. Reka ndakubwira ati tuzokuronderera Nice Sky tumenye mbega Nice Sky yavyakiriye gute mu gutabwa mwibohero ryo muririmbyi Bain Turo Pandis bahoze mu rukundo nawe. Mu gusozera reka ndakubwira ati wibuke kugira subscribe kuri Mijo Talent TV, kuko ni mwebwe dukorera, ni mwebwe ba boss. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Ni Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV.